nibaza ya mbere ari yo ituma igumiza umukenyezi inyuma. Ni hahandi tukiri hahandi bavuga ati umukobwa si umwana canke bigatuma uwo mukobwa yiyumva yuko vy'ukuri we nyene atari umwana co kimwe nk'umuhungu mu muryango. Ivyo rero bigatuma kenshi haba yamabi yose umukenyezi ahura nayo, nimba ari gufata ku nguvu, nimba ari gukumirwa mu nzego zitandukanye, nimba we nyene kuri hahandi avuga ati aha hantu sishobora kuhashikira, ni kubera ko igihugu naco nyene kitamuha novuga ikibanza gikwiye kugira ngo ashobore kumva yuko ari umwana nk'abandi, afise uburenganzira bw'abandi kandi afise n'amateka mugenga arico kimwe nk'ayabandi. Kuvyerekeye naho ingo, ico novuga nuko kenshi hari abakenyezi benshi bahura n'ingorane mu ngo zabo, bimwe vyita ama violence domestique. Ugasanga umukenyezi rimwe na rimwe ntarekuriwe no kuvuga ati jewe ibi bintu ndabihaze, ndashobora kwahukana kandi akagira hataha. No kuvuga ko iyo atasha ashobora kuronka nk'ahaba, ashobora kuronka itongo, ashobora kurimamwo, ashobora kuronka n'ivyo wonyene ashobora kwibeshaho kugira ngo ashobore kubaho hama ashobore gutera imbere. Ikindi naco nuko kenshi nk'iyo umugabo nawe yifise, kubona uno munsi umukenyezi adashobora kuronka ico novuga nti kugira le même droit y'amatungo y'umuryango, bimubuza kenshi cyane gose ko gushobora kuvuga ati ayo mabi ariko aramba ko ndayahaze, ndagiye kandi ndazi neza yuko nzoronka ikintunga, kuko kenshi na kenshi ivyo baba baronse ivyo vy'umugabo bavuga ngo ko ari vy'umugabo, n'umugore bafise uruhara runini yaba yabikozemo kugira ngo ashobore kubironka. Bigatuma rero ya mabi akorega umukenyezi ari mu rugo abandanya, bigatuma uwo mukenyezi aguma atotezwa, bigatuma kandi n'uwo mukenyezi atumva yuko hari ikintu ashobora kwishikana ko, kuko muri we ababona umengo amategeko nta mukingira kandi akumva umenga aratotejwe birengeje.